Bene data bakundwa, ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Aho umuntu wese aherereye, ndifuza uno munsi ko tuganira ijambo dusanga mu gitabo c'Abatesalonike ba mbere igice ca 5 kuri murongo wa 17. Haravuga ngo musenge ubudasiba. Rero ijambo nshaka ko tuganira kano kanya riravuga ngo dusenge ubudasiba. Abantu benshi baribaza ati mbega ni kubera ko Imana izi biri mu mutima wacu kandi izi nivyo tuba dukenye, ariko bigira ngo dusenge ubudasiba. By'ukuri mu gitabo c'Itanguriro igice ca 2 ku murongo uhere ku murongo wa 4, Imana yerekana aho yaremye umuntu. Ico gihe Imana yaremye umuntu mbere imwe. Imana kugira iremye umuntu kwari kugira ngo bayage kandi bavugane, bakominikane. Ukuvuga ngo gusenga mu yandi majambo ni ugukominika n'Imana. Gusenga mu yandi majambo ni ukuvugana n'Imana. Rero Imana irazi ibyo dusaba kandi Imana irazi ibyo dukeneye, ariko igihe cyose Imana iradusaba gusenga kuko ari buyo mwaye canke ari bwo buryo bwo kugira ngo umuntu abashe kuvugana n'Imana. Reka dusome muri iki gitabo c'Abatesalonike igice ca 5 murongo wa 17. Haravuga ngo musenge ubudasiba, mwame mukenguruka muri byose, kuko ico arico Imana igomba muri Kristo Yesu. Haleluya. Ijambo ryavuze ngo dusenge ubudasiba, ngo kandi twame dukenguruka muri byose, ngo kuko ngo ivyo ari vy'Imana igomba. By'ukuri mwene data, ntabwo Imana iyobewe imitwaro yawe, ntabwo Imana itazi ibyo wifuza. Ibiri mu mutima wawe irabizi, kandi n'ibyo ukenye irabizi. Ariko ijambo rivuze biki? Ijambo rivuze ngo dusenge ubudasiba. Imana idutegeka gusenga, kuko gusenga no kuvugana n'Imana. Kandi ikintu cya mbere tubisomye mu Itanguriro, nk'uko tubisanga mu gitabo c'Itanguriro, ikintu cya mbere Imana yatumire mu muntu ni ukugira ngo bayage nayo. Kuko igihe irema isi n'ijuru, ikarema ibiti n'ibikoko n'inyoni, ikarema inzuzi, ikarema ibiyaga n'ibindi bintu byose biri ku isi, Imana yararavye ibona nta wundi muntu ku isi awanye, nta kindi kintu ku isi gihwanye nayo canke coba gisa nayo. Nico gituma umunsi umwe yahagaze ikavuga ngo reka tureme umuntu mu ishusho yacu, kuko yarabona mu isi ko ata kindi kintu coza kirepresenta ishusho y'Imana. Rero wowe mwene data nakubona ubwire ngo ku isi urepresenta ishusho y'Imana, ku isi ugaragaza ishusho y'Imana. Nico gituma Imana yakuremye igushira mu isi. Ntabwo yakuremeye gusa, ahubwo yagushize mu isi ngo wewe use nayo mu isi, kandi niyaraba mu isi ikubone, hama iziraza muganire, iziraza muyage. Rero igituma kenshi Imana isaba, itubwira cyangwa idutegeka ko tukwiye gusenga ubudasiba, nkuko Paulo yavyandikiye Abitesalonike, ni ukugira ngo wowe ushikane icagezwe, ushikane intumbero Imana yakuremeye. Rero umuntu adasenga wese Imana ntabwo imwishimira. Umuntu adasenga wese Imana by'ukuri ntabwo inezerewe ku buzima bwiwe, kuko aba ariko araja kubiri n'icatumye aremwa. Yesu abahezagire cyane. Kandi ikindi cya kabiri, umenye yuko mu gusenga haba uburinzi. Mwibuke umuririmbyi yavuze ngo umuntu adasenga wese yambara ibyaha byiwe. Nukuvuga ngo iyo umuntu adasenga aba kure y'Imana, aba kure y'ubugombe bw'Imana. Iyo umuntu adasenga ubwiza bw'Imana bugerera kure yiwe. Aho rero Satani ashobora kumutera umwanya uwo ari wo wose, akamukoresha ibyaha, akamukoresha ibidahwanye n'ubugombe bw'Imana. Rero mwene data, nawe nakubwiye ngo uno munsi ukunde gusenga, ukunde gusenga. Kuko gusenga ijambo rivuga ngo gukingura ijuru. Gusenga ni communication, ni ukuvugana n'Imana. Rero uno munsi aho uri hose, aho uherereye hose, ndakwankurajije cyane ndaguteye intege ngo ukunde gusenga. Ntiwiri udasenze, nturyame udasenze, ntukore ikintu cyose utabanje gusenga. Mwene data uhejeje gukurikirana ino message ngo usenge ubudasiba, ndagushimiye cyane aho uherereye hose. Umwanya rero nagomba
dusengane kugira ngo ku by'ukuri ndagusabire imbaraga Imana iguhe ubushobozi bwo kwama gusenga buri munsi kuko ari cyo Imana idusaba. Reka dusenge aho uri uce bugufi yegereza Imana, ndagusengere kandi Imana ikwambike izo mbaraga zo kwama gusenga buri munsi. Data wa twese uri mu ijuru, ndagushimiye ku bwa buno bwoko bwawe, ndagushimiye ko umuntu wese yari karankurikirana umwami waje kuri ino message ivuga ngo dusenge ubudasiba. Mugirire neza, mwambike imbaraga zo gusenga aho ari hose, aherereye mu gihugu cyose, aherereye ndetse mwami wanje mu ntara yose, aherereye mu mpande zine z'isi. Umugirire neza, umwambike imbaraga zo gusenga mu izina rya Yesu Kristo. Mwami wanje, ijambo ryawe riravuga ngo ugusenga gukingura ijuru. Ijambo ryawe riravuga ngo ugusenga no kuvugana nawe. Mwami, igihe cyose impamvu waturemye ni ukugira ngo twame turavugana, ni ukugira ngo twamire imbere yawe, ni ukugira ngo twame Mwami wanje turayaga nawe nuko ijambo ryawe ribivuga. Reka rero Mwami, uno muntu ari karankurikirana, uno mwene data ari hose, Mwami umwambike imbaraga zo gusenga. Urakoze Data, turabigushimiye, izina ryawe turariha icubahiro ubu n'iteka ryose, ni mu izina rya Yesu Kristo tubisenze, amen. Mwene Data, Imana iguhezagire, turagushimiye wewe wari kuradukurikirana, kandi tugashimira na TCM The Salvation Ministry yadufashije kubwa kino kiganiro. Imana ibahe umugisha kandi bagire neza, mwarahezagiwe.